Pyramid TV, we are on time. Yes guys, yes, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndundi, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki wa 257 ni wa musore wanyu Mr Black, wa musore wanyu yama abazanira ama exclusive news, ama showbiz y'abaririmbyi b'Abarundi guys. Ni hano nyene kuri Pyramid TV 257 Pyramid yanyu yama ibazanira ama exclusive akomeye cyane guys. Icyo tubasaba nuko mubandanya mudukurikirana mu kudusigira ama like, subscribe n'ama commentaire yanyu guys. Hey, uno munsi ndabafitiye best exclusive iriko ira trending muri no mwanya nyene hano muri Buja Flavor guys. Tumaze imisi mike dukurikirana indirimbo nshasha ya Dramati izwi ku izina rya ITAMPORIZE. Ni indirimbo iriko irakora ibintu bikomeye cyane no mu Burundi, ni indirimbo iriko iravugisha amajambo abafana benshi cyane. Rero kuri ivyo ni indirimbo imaze umunsi umwe n'amasaha make cyane ku rubuga rwa YouTube, ariko ivyo imaze gukora iyo ndirimbo ni ibintu biboneka gake no muri industry guys. Gumana nanje rero ndabashikirize ino news y'uno munsi guys. Ni Dramati baby killer your favorite yashoboye gusohora indirimbo yiwe izwi ku izina rya ITAMPORIZE guys. Mu mwanya muto cyane iyo ndirimbo imaze gukwiza ama views cyane, yamaze kurabwa n'abantu bangana 200,000 mu munsi umwe guys. Ayo n'amateka iyo ndirimbo imaze kwandika guys, kandi turabona yuko iyo ndirimbo izobandanya yandika amateka ku yandi guys. Gumana natwe, gumana na Pyramid TV 257 tuzokome tubashikiriza ama news y'abaririmbyi b'Abarundi, ama showbiz yose ku mwanya guys. Ni ITAMPORIZE ya Dramati mu munsi umwe ihejeje gushikana ama views angana arenza 200,000 guys. Birakomeye cyane, ni intambwe ikomeye mu muziki ndundi, ni intambwe ikomeye cyane guys. Gumana nanje rero, gumana na Pyramid TV, bandanya mudukurikirana, turabakunda gose. Niwibagire kudusigira subscribe yawe, like, comment, turabakunda gose.